ngo nico gikuri cyane ngo Kamanda nico gikuri cyambere kivumye mu Burundi international du Burundi. Urazi ukuntu banyitu Mayeri. Unaje kuzina rya Mayeri. Ego usiga ni Mayeri sana. Arone wigeze kumbwira ngo muri bibiri hajya ngo baraduhena ngo umuntu ntapfa ngo urashobora kuvukira ngaha ngo ukaba imyaka yawe ngo akiri imyaka ijana ngo acuvukira ngo muri Amerika ukaba umuzungu haya ngo Zakayo wasaga ari wowe ke Erega Zakayo cyavukira mu Burundi mu biraburi kandi duriyo duhishije nta uzi Zakayo ko yari umuzungu cyangwa umwirabure gusa bibiri tubwira nti Zakayo yari umugabo mugufi cyane ariko Imana imuha ubwenge bw'abantu barebare nka Yuda aribo bamugurishije nka Petero aribo bamwihakanye abantu ubwenge gusumba abantu barebare mwebwe ikimpa esprit de Dieu ati urira ku giti Imana mubwiye ati Jesus ari umuntu nungitse ku giti ati yo data namo yacavuga Zakayo ururuka uyu munsi ndari wawe Zakayo rero kuko yari umushenzi wa akomeye cyane yari yarayibye abantu babandi ariko gusa kuva agakiza karari wiwe yaciye asubitsa kandi yari abantu yatwaye 10,000 yabarishe 60,000 imva ibihitanga kangahe ariko turafise nari makuru avuga ko mu bantu wahemba muri Komanda TV no muri Empower TV abo wahemba wageze kubahemba ngo wacu batwara ukabagurira ngo ubunure ngo ni fani imwe bagataha ivuga ko exploiter abakinyi ari nayo mpamvu abakinyi muri Komanda TV bavuyeho binasigura ko uje no mu ihuriro ngo kubera ngo Komanda TV iri kurasambuka amakuru avuga ko yo bagiye kure no kuri umbiriza nageze kuba ndongora n'amasengesho wari urongora ndongora nserukira basi nkaja mu masengesho nkavugishwa mu ndimi hikoroshi karabasanda kaya baba mu izina rya Yesu Shetani vamu nkagira deliverance no kudelivera ugakira ibyo ugendana byose ewana gukoroka Kizimbabwe ukabiheba nyama kwa nyama bije kugubiza sanzwe hari n'amakuru dufise aravuga ko kiya gihe Komanda ngo hari umupastor yigeze kuvuga ngo agomba gusengera guzo muremure ngo ararindire ngurabura oya mbaye regara pasteri umba Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kundi handi nabura ko ari Juste Galek to remember from RSI Black Man nijisho ni Black twavuye muri studio tubazanire bishasha twavuye muri studio tubaye ibintu bifise impwe kwa kundi handi behind the camera ni Keje photography ndagura ati iyi ni mukubito ndabutsa abantu boss bari Afghanistan Kyrgyzstan muri Iraq Somalia n'ahandi hose atako batagira kugira ngo babanayo bigira neza USA Belgique kwa kundi handi ni yampwe munyene ndabura ko twaje kuraba bamwita Komanda cyangwa naho ngo umusore muremure kwa kundi handi ndabura ko tuza turi kumwe na Komanda ndakura musa Komanda ya ndakuramukije cyane ndaramukije abafanzi banje aho uherereye abari mu Bushinwa mu Budagi abari hose mu Kanyenkoko nari mu Gasyata ndabaye mwiriwe na mwaramutse wenda nari mu Rwanda niko muraho murameze neza so nta byinshi bivuga fise nuko mbona mu gihe muka kandi uko baradukurikirana ku mukubito ku mutaturo kwa kundi ahandi bije kuvudasanzwe ni na Komanda tubona yambaye ikanzu tuzi ko atari umukobwa ariko vyongeye tubona umengane y'abamizirimo warahinduye idini ga Komanda yaje aho senga ni harya nyene hajya he nicobuza ko ntwika kabenze n'ubunure urabizi ko ari number 1 hajya uri umuzirimo ya jewe ndi umukristo umukristo wewe meri nemera data twese wo mu ijuru yarungitse umwana wayo w'ikinege ari Yesu Kristo wa Nazareti agapfa ku musaraba akabambwa ku by'ibyaha bya Gayere na cameraman Kejide na Freddy Muswati na Miss abana Komanda bwira mugeze ati haleluya
Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Yo. Hallelujah, amen. Damu ya Yesu. Amen. Damu ya Yesu we. Amen. Damu ya Yesu. Amen. Iyo. Atsa impwemu. Wala Katashala. wewe nigeze kuja mu masengesho mama. Inde jewe. Tena nigeze kuba ndongora n'amasengesho. Wari urongora. Ndongora. Nserukira basi. Nkaja mu masengesho. Nkavugishwa mu ndimi. Rikoroshi karabasanda kayababa mu izina rya Yesu. Shetani vamu nkagira deliverance no kudelivera ugakira ibyo ugendana byose. Ewana gukoroka Kizimbabwe ukabiheba. Nyama kwa nyama. Bije kugumiza sanzwe. Hari n'amakuru dufise aravuga ko kiya gihe komanda ngo hari umupastori yigeze kuvuga ngo agomba gusengera guzo muremure ngo ararindire ngurabura. Oya mbaye regara pastori. Umba arabaye sino ni nkakuya no mu bapatiri canke mu bashehe hatabura mu manyanga. Hari abapastori bashaka kugira nyene biha imbaraga z'Imana atazo bafise. Ati we njye usengera uzobe muremure nyanda regara nsengera shomba naje wawo ambwira amafungo nzogira ndayakubita. Nukuri gusa nasigaye ku mutwe nari nagabanutse ariko miracle dodie n'ubu nacarindiriye. None yarakubeshe cyane utiyegereje Imana nkuko yabigusaba. Umbiriza gusa Imana nimba uyisabye ikintu uyu munsi nishoka igihuha. Ivy'Imana bijya barambye urarindira. Mbere no kubyibagira ukavyibagira. Naravyibagiye ndindirere ibyo miracle dodie no rabinyibukije rero bice bihera azero kandi. Bice bihera azero kandi ni na komanda uri kubisa ku nguvu zidasanzwe. Dufise namakuru aravuga ko yasubiye mu ihuriro TV. Kwereki gusubira mu ihuriro TV? Ya gusubira si bibi. Ya kuko ihuriro TV urabizi yagahenje nayitanguje ndi muri agent wayo sivyo me gusa nimba no nasubiye muhira. Ya kandi vraiment narakiriwe neza n'ubu vuba murabona bishasha bije bitwika kamanda je mu yindi style sijya mwari mumenyereye komanda je yakomuriro kamanda je twika kamanda nukuri aje kubanezereza. Bije ku nguvu zidasanzwe. Hari umugani bamaze iminsi bavuga ngo kujya ko mu Bibiliya ngo umwana w'icangazi ngo arataye muhira ngo arasaba ikigogwe. Ni na komanda yishe umwana w'icangazi. Cyukurura umwana w'icangazi warangaye. None gaye ugiye juste tuba turayaga juste gaye urumva kandi juste reka ndabikubwiye wowe uvuye ntubu Imana ikagutera iteka ikagukora mu gihugu cy'u Burundi muhiri wayo n'ubuteye abavyeyi ubugiye kuhangara. Ariko ngiye nasezere simba n'abataye. So umbiriza rero tere nagiye gikomando gukoroka Kizimbabwe. Tena nari muri vacances kandi nagiye no kurondera ubundi bumenyi umva niyo mpamvu nanabazana indi style shasha. Ya so murabizi ko bafanzi bafana nukuri ndazi ko mwari mwakurikiranye ukuntu tukiva muhira tukigenda hanze. Ya twaje tuvuga ati abavyeyi iki ni cyako me gusa umuvyeyi yemeye gufata umwana neza akamuha ya nzu yasaba rumva akavugira arasubira muhira ni muhira ndasubiye muhira. Yo kandi vraiment ubu mugire subscribe nyinshi cyane muze murakurikirana ibikorwa byinshi ku ihuriro TV. Kamanda je adasanzwe kamanda je yakumuriro kamanda je atwika kamanda ndabizi umuntu nakundwa na bose me gusa araba ndyohera cyane. Ngo nicyo gikuri cyane ngo kamanda nicyo gikuri cyambere kivumye mu Burundi.
internationale du Burundi. Urazi ukuntu banyita Mayeri. Unaje kuzina rya Mayeri. Ego usiga ni Mayeri sana. Imbere yuko uva mu Ihuriro TV wavuze ati ngo bave mu Ihuriro TV kubera bafitiye amafaranga bafitiye inoti. Hariho n'amapublicité yiwanje amahera abandi. Eske ayo mahera bayakubosubije imbere yuko ugaruka? Mu bisanzwe icyo uvuze nico barahampaye rero yego ndayafise unye bayeho neza ihuriro irampangiye fresh changement yarabaye bien n'igitanda warazi ko waheruka ari atagitanda unye kira style yose umva kameme nyakubahwa ngabo wa misi nukuri niyambire ahubwo reka ndamurabira amazi tumira amata mukayatugaruke Uriko biza kuko bidasanzwe imbere ko dushika mu kanya mu bikorwa vy'ihuriro ndakeneye kumenya kwanza ni na commande imbere yuko ava mu ihuriro mu kuva mu Ihuriro TV yatembere mu TV menshi cyane aravuga ati ngiye kwerekana yuko tana yiwanje ikomeye gusumbaho narindi uraza muri Kamanda TV turakubona wagiye no muri izindi nyinshi uraja muri kwa Gasore uraja n'ahandi henshi cyane ndakeneye kumenya Kamanda TV iyo bigiye kugenda gute ko tuzi ko Kamanda yarasanzwe afise ceno yiwe ya Kamanda TV zobandanye ikora kurya nyene ihuriro bibandanye ikora ya nivyacu nyene byose nivyacu ya turakora nyene ibikorwa byose turuzobaha navuba ndaba nzobari kurana filme kuri Kamanda TV yari yarakozwe n'umukameramani yitwa Kejide so filme vuba iraja ku mugaragaro ya bisigura yuko Komanda agiye gukorera ku mativa abiri umva ivyo mu rugo ntukashaka kubimenya urumva urafise uburenganzira bwo kwinjira muri star ariko ntufise uburenganzira bwo kwinjira muri chambre ya uragira aho ugarukiza nawe ya uti kubw'ivyo umuco n'ujya nyene umuco uriko nakubwiye ibikorwa bizojaho bizukorwa kandi bije hose ariko urumva umuvyeyi n'umuvyeyi ya uragarutse mu Ihuriro TV nike kintu warukumbuye mu Ihuriro TV yari ikintu nari nkumbuye mu Ihuriro TV nari nkumbuye bose nari nkumbuye Jojo nari nkumbuye Ngabo wa Misi nari nkumbuye Kingi ya Misi yego nari nkumbuye n'ibikorwa byanje gukora yego turiko turabona bakomeje mu Burundi bariko baratera imbere cyane kugeza naho benshi bariko rashinga ingo zabo il defense comedian yarashinze urugo Kigingi agomba shire mu rugo rawe nyene nabandi benshi bariko baratwereka bakunze ko nta munsi ndumwe turabona Komanda posting umusheri wiwe ngo atwereke umukunzi bakundana byo biva kuki Gakomana ni kwera yoba adashiba ku postinga canke nahari so reka ngwishire ku kibazo kimwe Kigingi aheruka kurongora sivyo nako kubaka urukristo oya aheruka kugira gutanga inkwano none uravye imyaka yiwanje niya Kigingi turangana none we ntufise 35 Yesu ku muto inde nukuri reka cyera cyari umwana yewe baba we ukangwa n'ubu buhanza iri nizuba n'ibyumbiro byinshi bya comedy no mpamvu bwatubutse mani je ndacari umwana kandi yihuse yabyaye ibihumbi niko nitonde simirimiri unzwa kandi ndumva uraje ikibazo ikikuraje ikibazo cyane nuko nta musheri ndapresenta nukuri vuba je ndamukwereka ndamubereka turi kumwe yego ariko mwisite baba barambwiye ko tamuntu tabana ariko barakorera idemo arige mpora nibaza tubwo mbega umubustari bwiwe hari umustari kwera buri cyucu kwera byo biva kukiga Gakomana rega bivana niguye umuntu bro bivana naguye umuntu yego kandi urashaka kubukunda icupa naje nyikundira inkumi canke Amisa agakunda umupira Ejide nawe agakunda byose me gusa je kuri cewe nta bakobwa
mahindisha sana kumva mpemukiwe ibintu byo gukunda navuze ati nzokundana juste ca ndongora komanda yarahemukiwe nande vyageze gute iyo histoire nayo twamenye nimba utayimenye harabayimenye Landry amwe ariko iyo cucu vraiment yitesheje umusitari vyageze gute uwo mwana caguhemukira gute ko nzi nawe uri Mayeri oya ndi Mayeri ndabizi me gusa byavanye na se na nyina wiwe atokundana n'umuntu areha n'igice c'umwumbati urumva iyo jambo me gusa umukobwa yarankunda yaranyubaha kandi vraiment yaramakiya yose mu rukundo gusa kandi twateguranye kubana rukristo no urumva bamaze kubaka inzu bakaca bumva ati bomora ngaho ati bomora iyo nzu nibereye muri ico kibanza urumva wamaze kubaka asiga kusakara uri kujya kurongora urumva namaze gukunda urumva gufata umwaka wose warakunze mugeze kure urumva umuntu akaca amubatesha urumva ni umubabaro wa mbere icumanza nkabanza nkavura ca gisebe banonetse canke bankomerekeje hamare nk'abapozi so gusa umusheri nawe ntiyobura yarahari yitwa Audrey ndabona utawe kumuvuga utangura kwifata kuri poitrine arahari ubwo si bya bintu bakunda kuvuga ngo gatima kanje uri kuvuga gatima ka gatima kanje cyamutsa kidumu kibido gipini gatima kanje bijya gukomeza sanzwe ni na komanda duheruka mu misi heze bivugwa ko yateye indi umukobwa na cecere bavuga ngo ni Audrey nyene vyavuye bigenda gute uno mwigeme mbega yaravyaye komanda nimba yaravyaye tubwire bimeze gute vy'urukundo vya mwe nawe kuko turumva ko muri ko murunguka umbiriza batera ibiharage bagatera ibigori n'umuceri inda ntibayitera ndakurahirire jewe umuceri narawuteye igihanga uraza be Fred ajya nurera umuceri wareze igihanga narateye umuceri ariko bavuga ko hari umwigeme afise wavuga ko hari umwigeme afise inda yibungenze imbanya ntiyari yiwanje basanze ari yakejide yaba vraiment ariko umuntu iyo kwagiriza ataca afise ashingiye urumva ico gihe bamubonye avuye mu nzu yiwanje yarazanye chargeur phone ndamuchargingire ndamubwira ati je siniza chargeur isoka hanze chargeur yanje iguma ngaha ndayigumana je namubwira ati zana rero ndagucomekere muri please hama yinjize bamubona arasohotse rero acatangura kuvuga ati komanda avuye kurya umwana avuye kurya umuntu avuye kurya baryinja kandi umuryango wari wuguruye umva abantu bose siritu bigira abanyafrika abarundi biwacu babonye umuntu avuye mu nzu y'umuntu niga bacavuga ati babo image wantu menga bahejeje gukora ivyerutse ariko nawe umwigeme yarabikwagirije uravuga ati reka turindire wagiye kwemera ibintu utizeye reka nimunteranye na Audrey ndakunda bebe bakarambeshe niga barabeshe uratubwiye ati waba umukobwa baguhoye agataye ati sinokunda nujya mu naheha n'ikidaje ca fanta n'igipande c'umwumbati niko bavuze niyo rangaje bakoresheje bimaze kubuko we wavyakiriye gute vyakwigishije iki so ico vyanyigishije nuko gusa hari abantu nyene bashaka kugendera nk'abakobwa ariko je akoranyibutse ibintu byinshi imana gusa twari gukora ibindi bintu kuko unyibutse ibyahise cumenga kurantunika buru mu mutima ya urazi ugiye mu rukundo fresh urabaza umutipa ara ujya mu kamera amarani wawe ujya bamwita rundimo urazi ukunze bakaguhemukira cyangwa bivanye n'abavyeyi birababaza sana
yumva twarababaye gusa umwana arashaza kukuramuza oya baramucungira sana ego ariko uwo Dre wewe arabizi ivyo yahuye navyo aramubwira ati je singene kumaramaza ngo je ntegura inkwano ntibayaki arabizi gusa ariko uwo Dre gabiza bije kuko bidasanzwe mu buzima uratubwira ibyo byagushikiye ukureha apart y'ivyo bintu iwabo n'umwigeme batashoboye kwakira hari ikindi kintu tayi yawe maze kukubuza mu buzima ama opportunity wari kuronka bivanye n'ingene ureha canke n'ingene abantu bakubona usange ntuyaronse me itayi yanje je ndayishima ko biri kose igituma ndanayishima na Yesu Kristo yaraye ku muntu mugufi twa Zakayo ntiyaraye ku muntu muremure nka Yuda nka Gayere ntiyaraye umuntu muremure nka Muniga Petero yamwihakanye nko kimaze kuri gatatu yaraye ku munyabyaha nka jewe nyene Mayeri arara ku munyabyaha nka jewe Mayeri neza Zakayo yareha nawe bibiri tubwira yari umugabo mugufi cyane none ubundi mugufi cyane atari jewe nganindi rero bikuriye gusubye burebure ibyo kizana ukivuga kiri ngaha wewe kuri byose bimaze kubara mu Burundi byose biragusubye uburebure hari byose ariko mu mwanya je ndahari ni je ndi mugufi cyane sinumva ko ari wawe bibiri ivuga ari wa jewe Arone wigeze kumbwira ngo muri bibiri hajya ngo baraduhena ngo umuntu ntafa ngo urashobora kuvukira ngaha ngo ukaba imyaka yawe ngo akiri imyaka ijana ngo acuvukira ngo muri Amerika ukaba umuzungu haya ngo Zakayo wosaga ari wowe ke rega Zakayo cyavukira mu Burundi mu biraburi kandi duriyo duhishije nta uzi Zakayo ko yari umuzungu cyangwa umwirabure gusa bibiri tubwira nti Zakayo yari umugabo mugufi cyane ariko Imana imuha ubwenge bw'abantu barebare nka Yuda aribo bamugurishije nka Petero aribo bamwihakanye abantu ubwenge gusumba abantu barebare mwebwe ikimpa esprit de Dieu ati urira ku giti Imana mubwiye ati Jesus ari umuntu nungize ku giti ati yo data namo yacavuga Zakayo ururuka uyu munsi ndari wawe Zakayo rero kuko yari umushenzi wa akomeye cyane yari yarayivye abantu babandi ariko gusa kuva agakiza karari wiwe yaciye asubitsa kandi yari abantu yatwaye 10,000 yabarishe 60,000 imva ibihitanga kangahe bitandatu bije kuba bidasanzwe ni tuma tuje mu bikorwa vya Ihuriro TV ariko vyongera ni nakamwe mu kabazo imwe mu ma TV online yashoye kuza ngaha mu gihugu mwarasenyeye kontra banakwagiriza ko warari amahera ntushobore na cyane kuyakorera Empower TV amakuru ko aravuga ko boss wa Empower TV akigwicuza amafaranga uyavuga kwiki nameranyishuza happy kweri kuko turanayaga n'ubu ku phone ya ntameranyishuza ahubwo gusa ahubwo amariko yagutumye genda mubye ati rega uraraba rega murungi kirega yarakoze ariko acaco yabonye ati ariko turafise nari makuru avuga ko mu bantu wahemba muri Komanda TV no muri Empower TV abo wahemba wahageze kubahemba ngo baci batwara ukabagurira ngo ubunure ngo nifane imwe bagataha ivuga ko exploiter abakinyi ari nayo mpamvu abakinyi muri Komanda TV bavuyeho binasigura ko uje no mu ihuriro ngo kubera ngo Komanda TV iri kurasambuka amakuru avuga uko yo bagiye kure n'ukuri umbiriza nshuti yanje abo bantu najana nkagurira ubunure jewe mizero gista ariko sha Yesu Kristo nta numwe ari kunyiruka inyuma kuko nta numwe nivye nta numwe ibyo bintu bafana banje no kuri kw'Imana Imana senga nabona ariko nkayibona mu byo inkorera no kuri kw'Imana ibigaye ravutse uyu mukameramani wawe yajara guha matrike byose kora twarasangira ubunure sina niba mugasenye twarasangira ubunure kora tuvuka hamwe emba rero mwacemuza murapanga ibintu mani n'umunyambike ice ububwa nako my god ko mashetani ko genera Yesu
baba we mani reka ndabivuge icyambo cya ya ndirimbo reka ndabivugesha kuri mwiza yes ibyo ndabizi ko ari mwiza reka rero nawe ndabivuge bafanzi ni ukuri kw'Imana ibi by'ubuntu asanzwe azi ko ry'ubunure abafani bawe hamwe boduha interview nabo bavuga ivyo bakwagiriza wowe bivuga kwiki indanyagiriza nako abo mwakinana muri commandative abaye abo twakinana n'ubu uniba bazobandanya bakina ariko barakwagiriza ko habayeho ku exploiter mani ibyo bintu Gayeri subizaho ukuye nuse kunyagiriza ibintu by'unyagiriza bras yaje ndiyubashye nta jewe sishobora kurira umuntu gutera imbere narateye imbere narahejeje ntukene kurenza ngaga kumana none nasione nari kararondera ijana nyene ijana ntirijya nka murindi ku nguvu zidasanzwe kumpwemu zera turiko turabandanya ni na komanda ubona ko biriko biza ku nguvu zidasanzwe aho ubona ko ari umwe mu bakomedien akongera akaba n'umukinyi mwiza wa filme mu gihugu komanda nikiye kintu cyaragikerewe tutova ngaho tutavuze akamo vraiment nukuri byinshi twabivuze abimbagije mwumvise aho nasubiye no kuri Komanda TV mujye subscribe filme shasha birya kejide twayise ibyago ibyago irajya ku murongo vuba ego hamwe n'ibikorwa ihuriro rero ubunye tuje dutwika n'izindi style nababwiye lo neuf nimutangwe ku ihuriro mubone ibikorwa bya Komanda ndagushimire Komanda nizere ko n'ikindi gihe nitwabarondera muzotwita nzobita bana mutabaye Imana n'ukuri nzobagamburukira ndabumviritse reka ndabashimire mwebwe mwese mwavivyo murimo mukabana natwe gutamba bororera biramugaza mbese biranagwaza ariko mukama mutuba hafi kuri micro juste galek I remember from RSI Blackman nijisho ni black behind the camera akabari KG photography ndabwira ati umukama bandindira biza vyose bive kumfukora ku mubiri bye bye ciao hasta la vista ula ushuro none